Nirihe tandukaniro riri hagati y'Ikarema n'Iramazani? Inzira y'ubwenge. Uyu mwaka 2026 ni umwaka ubaye udasanzwe ku bakirisu bari mu ishengero rya Ecclesia Katolika no kubizera bari mu idini rya Islam, bitewe nuko ibi biringo vyeranda kuri aya madini yompi vyatanguriye rimwe hari kwa 18 Ruhuhuma kwa gatatu w'iminyota, umunsi utangurira Ikarema waciye uba no munsi utangurira Iramazani. None Ikarema n'Iramazani bihuriye kuki bigatandukanira kuki? Nibihe bintu nyamukuru twotahura ku Ikarema y'Abakatolika hamwe n'ibikuru bikuru twotahura ku Iramazani y'Abisilamu? Ndabaramukije, nitwa Hatangimana Patrick Rosage Maestro. Mwakoze guhitamwo neza, aha ni kuri HP Menya Burundi. Kaze muri ca kiganiro mukunda cyane muri yisinzi inzira y'ubwenge, aho twiga tukamenya byinshi tutari tuzi imbere n'ivyo tuhora twibaza ko bidashoboka, bitabaho, bitubaho, canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, guhinduka, kwinegura no guhindura ingendo, maze dushobore gushika ku mbona kazuza twipfuza. Uno munsi nkuko mwamaze kumva impengamiro y'iki kiganiro, uza kurabira hamwe ido nido ku itandukaniro n'isano biri hagati y'ibiringo vyeranda Ikarema n'Iramazani. Kora subscribe ku utarayikora, ukore like wongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Mwibuke ko kudusangiza ivyumviro vyanyu muri commentaire ari nkenegwa. Yeshi n'abantu nabo bamenye. Inzira y'ubwenge. Ndasubiriye kubaramutsa. Abahinga banonosoye ivy'iyobokamana basigura ko Iramazani n'Ikarema bifitaniye isano ahanini ufatiye ko vyompi ari biringo vyo kwisubirako no kwityorora mu ntumbero yo gushika ku bweranda bw'umutima bwuzuye, kandi ibi biringo vyose bikaba ari vyo kwisonzesha, kwiyegereza Imana no kugaruka ku Mana mu ntumbero yo kunagura no gukomeza ubucuti mufitaniye n'Imana. Ariko ibi biringo vyompi nk'uko abo bahinga nyene babandanya bisigura bigatandukanira ku mwanya bimara hamwe no ku nsiguro ya kimwe kimwe, kuko Iramazani imara iminsi iri hagati ya 29 na 30, ikaba ari ukwezi kw'ikigongwe n'amahoro yo mu mutima. Nayo Ikarema ikaba ari kiringo c'iminsi 40, kikaba ari kiringo co kwigaya, kwirimbura no kwisubirako mu ntumbero yo kwitegurira neza umunsi mukuru cane wa Pasika. Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Turahera ku isano. Ubwa mbere ni ukwisonzesha. Mu vyo Ikarema n'Iramazani bihuriye ko ubwa mbere no kwisonzesha. Iyi migigwa yompi isaba ko uri mu Ikarema canke uri mu mafungo y'Iramazani abwirizwa kwisonzesha, agafata n'umwanya ukwiye wo kwirimbura, agasuzuma uko abanye n'abandi, imyifato yiwe n'ibikorwa vyiwe vya misi yose, akaraba ko bihuye n'ishaka ry'Imana. Mu yandi majambo, akaraba ko ari mu nzira nziza iganisha ku Mana. Ubwa kabiri gukomeza ukwemera. Imvo nyamukuru y'iyi migigwa yompi, haba muri Katolika canke muri Islam, Ikarema n'Iramazani ni biringo vyeranda bigamije gukomeza ukwemera biciye mu gusenga cane, kwisuzuma no kwisubirako mu ntumbero yo gusubiza hamwe n'Imana. Ubwa gatatu urukundo no gushigikirana. Islamu ari mu mafungo ya Ramazani arasabwa gukora ibikorwa vy'urukundo n'utwigoro, nko gufata bimwe mu vyo atunze akabifashisha aboro. Iyi ngingo Abayisilamu bakayihurirako n'Abakatolika bari mu Ikarema, kuko nabo bahamagarirwa kugarukira ku boro, abagwayi, abanyororo, abageze mu zabukuru n'abandi bari mu ngorane zitandukanye. Ubwa kane ni kirangamisi. Iyi migigwa yompi yisunga ibirangamisi bishingiye ku kugendagenda kw'inyenyeri, mouvement des astres. Gutyo Iramazani igakurikiza ikirangamisi c'ukwezi, nayo Ikarema igakurikiza ikirangamisi c'izuba. Mbere hakaba hari naho ibi birangamisi bigenda bibangabanganwe
atagisiga ikindi nk'uko vyaraye bigenze muri uyu mwaka wa 2026 aho ikarema yatanguriye rimwe ni Ramazani kwa 18 ruhuhuma kwa gatatu w'iminyota umunsi utangurira ikarema ukaba waciye uba no munsi utangurira iramazani. None ikarema ni Ramazani ko twumvise ico bihuriyeko bitandukanira kuki? Ubwa mbere ni ikiringo n'amabwirizwa vy'iyi migigwa. Iramazani imara iminsi iri hagati ya 29 na 30 hakaba kubuzwa kutagira ikintu na kimwe urya unywa kuva izuba riserutse gushika rirenze. Nayo ikarema ikaba ari kiringo c'iminsi 40 ikarangwa cane no kwisonzesha inyama kwa gatanu no kwisonzesha bisanzwe ku yindi minsi kiretse kwa gatatu w'iminyota hamwe no kwa gatanu mweranda aho abakatolika bahamagarirwa kugira amafungo bakisonzesha bikomeye aho mbere kwa gatanu mweranda bibujijwe no kurya inyama. Ubwa kabiri ni insiguro y'iyi migigwa. Ikarema ni Ramazani biratandukanira kandi ku nsiguro ya buri mugigwa kuko iramazani n'ukwezi ko kwambaza ikigongo c'Imana kugira ikuronse amahoro yo mu mutima, nayo ikarema kikaba ari kiringo cyo kwigaya kwirimbura no kwisubirako mu ntumbero yo kwitegurira neza umunsi mukuru cane wa Pasika. Ubwa gatatu ni imero y'iyi migigwa. Ikarema ni Ramazani biratandukaniye kandi ku mero ya buri mugigwa kuko iramazani ubwayo ni itegeko nyobokamana umuislamu wese ategerezwa kubahiriza. Mu yandi majambo gufunga mu gihe c'iramazani ni itegeko, mbere uwo iramazani igeze ntibimukundire ko afunga azotegerezwa kwishura iyo minsi atafunze ayifunge iramazani yaraheze. Mu gihe ikarema yoyo muri Eklezia Katolika kuyikurikiza atari itegeko ahubwo kikaba ari kiringo cyo kwigaya no kwityorora mu ntumbero yo gushikira ubweranda bw'umutima uzozukiramwo Yezu Kristu ku munsi wa Pasika. Inzira y'ubwenge. Mwari kumwe na Jewe Atangimana Patrick Rosage Maestro. Mwakoze mwese mwashoboye kubana natwe kuva mu ntango gushikaha. Hari kuri HP Menya Burundi muri ca kiganiro mukunda cane muri sinzi inzira y'ubwenge aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere nivyo twahora twibaza ko bidashoboka bitabaho bitobaho canke ko bitabayeho kugira dushobore guhumuka kujijuka guhinduka kwinegura no guhindura ingendo maze dushobore gushika kumbona kazoza twifuza gushikako. Uno munsi tukaba twariko turabira hamwe ido nido kwitandukaniro n'isano biri hagati y'ibiringo vyeranda vy'ikarema ku bakatolika ni Ramazani kuba Islam. HP Menya Burundi tukaba twipfurije ikarema nziza ku bakatolika ni Ramazani nziza kuba Islam. Kola subscribe kutarayikora ukole like yongera upartage iyi video isangiza abandi nabo bamenye. Mwibuke ko kudusangiza ivyumviro vyanyu muri commentaire ari nkenegwa. Mufise ico mubaza naho canke arico mwipfuza kutwunganira ni muce kuri WhatsApp ku 71 ubusa kane rimwe. Iyi nimero nyene irakora no kubipfuza kumenyekanisha ivyo bakora kugira bishike kure bishikira abantu benshi. Ni musangwa amahoro y'Imana mugira muba mubahwe na Gahwane. Inzira y'ubwenge kuri HP Menya. Menya. Menyesha n'abantu nabo bamenye.